Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Turatanguye iminsi 40 y'amasengesho, ni igihe cyo guhezagirwa, ni igihe cyo kongera kwiyegereza Imana, ni igihe kidasanzwe. Abana b'Imana tugiye kumara iminsi 40 turi imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo tumushikirize igikorwa ciwe ngo abari wakiyobora. Intumbero nimwe rudende, ni iyo gusengera isekeza ry'amavuga butumwa dasanzwe yateguwe uhereye muri uyu mwaka nyene turimwo tukazogeza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Kandi intumbero kandi ni yayindi nyene vyongeye, niyo kugwiza kabiri abizera dusanzwe dufise uyu munsi. Bakobwa b'Imana, bahungu b'Imana, muri uyu mugoroba munyemerere mbere yuko twinjira mu nteguro nyezina tubanze dusenga Imana. Bwirukiro mwami wacu kandi Imana yacu, turagushimiye urukundo rwawe rudahwema kubana natwe. Ni wewe wabanye natwe mu bihe twarenganye, kandi nta gukeka ni ukomeje kubana natwe muri ibi bihe. Uze utuyobore muri iyi nteguro y'iminsi 40. Uze wumva gusenga kw'abana bawe, imitwaro yose izogushikirizwa ize yishugwe nawe, mw'izina ryawe gera Yesu, amen. Uwo mugiye kuganira muri uyu mwanya sundi ni Pastor Nshimirimana Dieudonné, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Union y'u Burundi, akaba ari nawe ahagarariye igisata cy'ikangura n'ivugurura, aho amasengesho ategurirwa kandi agashirirwa mu ngiro. Uko bwije nuko bukeye, ni byiza kuganira n'Imana, ni byiza kwihererana nayo, ukayitakira ukayiturana amaganya yose. Gusenga ni byiza, ingabe dukingira, gusenga bikingura ijuru. Tujye dusenga, tugera ikirenge mu cya Yesu. Gusenga ni byiza, ingabe dukingira, gusenga bikingura ijuru. Tujye dusenga, tugera ikirenge mu cya Yesu. Munyemerere kuri uyu munsi wa mbere, ari nawo munsi w'intangamarara, turabire hamwe intangamarara y'iki gitabo Ivugurura. Intambuko Kuyindi, Dushikire, Ivugurura, Muvyampwemu, kuzuzwa mpwemu yera. Igitabo canditswe na Helmut Hobel. Iki gitabo twaragihezagiriwemwo mu bihe byinshi cyane twarenganye, kandi nta nubwo nkekeranya ko nanone dukomeje guhezagirwa n'amajambo y'iki gitabo. Bakobwa b'Imana, bahungu b'Imana, munyemerere ndababwire nti ni ngombwa dushike ku kwivugurura, ni ngombwa ngo dushikire ukuzuzwa mpwemu yera, nkuko ubugombe bw'Imana buri, nkuko Kristo abitwipfuriza. Munyemereye tugahera uyu mwanya wacu gusoma mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma, mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 18 tukageza ku murongo waho wa 22. Gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma, igice ni cya 5 umurongo ni wa 18 tugeze ku murongo waho wa 22. Bibiliya imbwira amajambo akomeye cyane, amajambo adasanzwe, amajambo wari we wese agomba kwitaho. Dusome mu izina rya Yesu. Mu Bareyubeni n'Abagadi n'igihimba cy'umuryango w'Abamanase harimwo abantu b'intore, bari abahinga bo gutwara inkinzo n'inkota no kurasana, bari abahinga bazi kugwana. Bose na bose bari 44,000 n'amajana bazi kugwana. Bukeye batera Abahaguri na Yeturi na Nafisha na Nonadabu, maze batakambiye Imana
muri iyo ntambara irabumva, kuko bayizigiye irabatabara, igabura abahaguri n'abari kumwe nabo mu maboko yabo, banyaga amasho yabo ingamiya 50,000 n'intama 250,000 n'indogoba 2,000, bafata mpiri abantu 100,000. Benshi muri bo baguye muri iyo ntambara kuko yari mw'Imana, baraheza basubira mu matongo yabo gushitsa igihe bambukanwe ari nyagano. Ni ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba nipfuza ko turabira hamwe. Ijambo ry'Imana ryerekana ngo aba bantu b'Abareyubeni n'Abagadi n'igihimba c'umuryango wa Manase bari abantu b'intore, bari abahinga bo gutwara inkota, bari abahinga bo gutwara inkinzo no kurasana, kandi ngo bari bazi kugwana pe, ndetse ngo bari n'ibihumbi byinshi cyane bigera kuri 44. Namwe nimwibaze ishengero rigizwe n'abizera 44,760, kandi ngo bazi gukora ivugabutumwa, bazi kugwana. Ibi biranyugurura ubwenge, biranyigiza imbere ahantu hakomeye cyane, biranyereka ingene abana b'Imana muri iki gihe cya nyuma dukeneye amasengesho gusumba ibindi byose. Birashoboka tukaba dufise abize kaminuza, birashoboka tukaba dufise abatunzi mu ishengero ryacu, birashoboka tukaba dufise abantu bakomeye mu ishengero ryacu. Izo ni ntore zo kwiratana, abo n'abantu bakomeye cyane bo kwiratana. Yani majambo, biranashoboka tukaba dufise abavuga butumwa bakomeye, abavuga butumwa babishoboye, abavuga butumwa bazi kuvuga ubuhanuzi, abavuga butumwa bazi kuvuga, noneho abantu bose bagakoma amashi. Birashoboka tukaba dufise abaririmbyi bakomeye, intore zo kwiratana, baririmba indirimbo nziza, baririmba indirimbo abantu bagahezagirwa, bazi kukomoza, bazi guhingura amajwi yabo bakayahibongoza, maze abantu bose bakavuga bati haleluya, amen. Birashoboka bakobwa b'Imana, abahungu b'Imana, tukaba dufise n'indirimbo abantu bumva bakavuga bati Abadiventiste b'umusibini barazi kuririmba pe. Nashoboka tukaba dufise ivyigwa vyiza vy'ubuhanuzi, ivyigwa vyiza vy'intungamagara, kandi ivyo vyose nkuko twamaze kubisoma ni ibintu vyo kwiratana. Mu yandi majambo, nkuko Abareyubeni, Abagadi n'igihimba c'Abamanase barimwo abantu b'intore, kandi bari abantu bazi guhagatira inkinzo n'inkota, bazi no kurasana, bari abahinga bazi kugwana. Mu yandi majambo, ivyo vyonyene vyari bihagije kugira ngo abantu bashobore kwirata. Ariko Bibiliya irambwira ngo mu ntambara yabahuje n'abansi babo, mu ntambara yabahuje n'abo bategerezwa kugwana, Bibiliya iravuga ngo batakambiye Imana. Ndetse ntabwo batakambiye Imana gusa, ngo barongeye bizigira Imana, kandi ngo bamaze kuyizigira nayo irabatabara, yumva gusenga kwabo, yishura amasengesho yabo, maze Bibiliya imbwira ngo hakoretse ibitangaza. Muri ivyo bitangaza ngo banyaza amasho yabo, ngo ingamiya 50,000. Nawe nimiyumvire abantu 44,000 bashoboye kunyaga ingamiya 50,000. Sinzige n'ibiharuro twobiharura, ariko reka tuvuge tuti buri muntu wese yarafise intama canke se ingamiya. Ariko kandi ikintu gitangaje ngo n'indogoba 2,000, bafata mpiri abantu 100,000. Vikana ngo nimiburi umuntu wese yarashobora gufata abantu 2. Iyo mvire yafashe intama, yafashe indogoba, yongera afata n'abantu 2. Byari bitangaza bikomeye cyane. Gihe cyose ndiko ndasoma ya majambo, nama nibuka umwana w'Imana yitwa William Mirere. William Mirere yari umuhakanyi,
mbere yuko amenya ubutumwa bwiza nkuko tubusoma muri Daniel igice 8 umurongo wa 14, mbere yuko yiga ubuhanuzi bwatumye tutahura ndetse intango y'ishengero ry'Abadventiste yo munsi w'indwi, ubuhanuzi bw'imisi 2300 bwahera mu mwaka wa 457 mbere yo kuvuka kwa Yesu Kristo, noneho bikagenda bikazokomera bigashika mu mwaka w'igihumbi 1844 nyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo. William Mirere mbere ataramenya Yesu Kristo yari umusirikare asanzwe, igihe yarari kugwana urugamba ku ruhande rw'abasoda b'Abanyamerika agiye guhura n'abasoda b'Abongereza, igihe yagenda hakana ko Imana itabaho. William Mirere hari gitangaza yabonye, iyumvire bagiye arabasoda 5,000 b'Abanyamerika bagiye kugwana n'abasoda b'Abongereza 15,000, kandi bigaragara ngo abasoda b'Abanyamerika ntabwo bari bakomeye neza nkuko Abongereza bari bakomeye, ariko muri iyo ntambara abasoda 5,000 bashoboye gukinagiza abasoda 15,000. William Mirere aravuga ati iyataba Imana ibi ntivyari gukunda. Ikindi ciyongereye ko William Mirere ngo bamuteye ibomba aho yararyamye, mazi bombe ngo ntiyameneka. William Mirere arazigamirwa amagara yiwe, aravuga ati yataba Imana ibi vyose ntivyashoboka. Ndagomba ko dutahura birashoboka abana b'Imana tukaba twaribagiye ko Imana ibaho. Biranashoboka ko abantu bamwe bashobora kuba baranakoze n'igikorwa cy'Imana batarinze guhamagara Imana mu buzima bwabo, canke ngo bahamagara Imana muri ico gikorwa bagiye gukora. Nimba ivyo vyarigeze kubaho, birakwiye ko tuvuga tuti birarangiye. Birakwiye ko noneho bana b'Imana duja ku mavi tugasenga, tugasaba Imana ikabana natwe. Kandi mubinyemereye aho umwe wese ari, reka dupfukame twongere tubwire Imana kugira ngo ikomeze kumva gusenga kwacu. Nanone kandi Mwami data dukunda, muvyeyi wacu uratuzi, uradusobanukiwe, nibetangabo vyinshi twakoze na kamere zacu, nibetangabo vyinshi twibagiye yuko ari we muyobozi w'urugendo rwacu, maze tuja gukora igikorwa cawe nyene icyubahiro, twibagiye kuguhamagara ngo ujane natwe. Bibiliya yuzuyemo uturorero twishi tw'abantu bagiye gukora igikorwa cawe ariko batajanye nawe. Twemerere Mwami wacu ujane natwe, twemerere Mwami wacu muri iki gikorwa civuga butumwa tubane nawe. Nivyo waraduhaye abakozi bakomeye, nivyo waraduhaye abavuga butumwa bakomeye, nivyo waraduhaye abaririmbyi beza, ariko Yesu reka bose bayobogwe na muhemu wawe yera. Reka igikorwa cyawe kiyobogwe nawe, reka ivuga butumwa aho ritegurwa hose mu turere twose abantu bumva ijwi ryawe ari ryo rivugana n'imitima y'abantu bawe. Urakoze Yesu kuvyumvise, nukomeze kutuba hafi no kutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen. Narisubwe yarasengaga kugira ngo ahabwe imbaraga, ibuke mu gashyamba wenyine asenga n'umubabaro mwinshi, marayika amugera imbaraga. Gusenga ni byiza, ingabidukingira, gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Gusenga ni byiza, ingabidukingira, gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Igihe tugeragejwe tujye dupfukama dusenge kugira ngo duhabwe imbaraga zo kunesha ibyo bigeragezo. Mwuka wera azajya dukomeza, gusenga ni byiza, ingabidukingira, gusenga bikingura ijuru,
dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu dusenga ni byiza n'ingabi dukingira dusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu kuganira na Yesu ni byiza bidutera kunezerwa cyane kwizera kwacu kugakomera Mwuka Wera akaza agashinga imizi muri twe gusenga ni byiza n'ingabi dukingira gusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu gusenga ni byiza n'ingabi dukingira gusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu 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 bana b'Imana turacyari mu ntangamarara y'igitabo Intambuko Kuyindi Dushikire Ivugurura Muvyampwemu kuzuzwa mpwemu yera. Reka tongere turabire hamwe kuri iyi nkuru twamaze gusoma mu gitabo cya mbere cy'ivyo ku ngoma mu gice cya 5 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 22. Erega hari ubukene bukomeye cyane abantu bafise, kandi ubwo bukene igihe cyose tuzomara kubutahura maze tugasaba kubuvamwo, nta gukekeranya na gutoyi ibihe byo guhemburwa bizoba bishitse. Munyemerere ndabibutse ivyabaye ku munsi mukuru wa Pentecote. Dusoma hariya mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa gice cya 2 ku murongo waho wa 47 yuko igihe ba Petero bari bamaze guhabwa mpwemu yera, icyo bakoze ni iki? Nuko igikorwa bagitwaye mu nkomezi z'Imana, nuko igikorwa bagikoze bazi neza uwo bariko barakorera. Kuri uwo munsi wa Pentecote gusa Bibiliya imbwira ngo Petero ahejeje gusigura abantu 3,000 barihanye, ndetse n'inyuma yaho ku mavugabutumwa yagiye akogwa hari igihe vyigeze gushika abantu 5,000 barabatizwa. Biravuze ngo igihe cyose amavugabutumwa yacu azogaragaramwo guhamagara Imana. Biravuze ngo igihe amavugabutumwa yacu tuzoyaragiza Imana. Biravuze ngo igihe cyose amavugabutumwa yacu tuzoyashira mu maboko y'Imana. Biravuze ngo igihe cyose tuzohamagara mpwemu yera kugira ngo abari we muyobozi w'urugamba, natwe kandi tukaba twiteguye kugendana nawe muri urwo rugamba. Noneho ikizobamwo ni nk'icyabaye ku munsi mukuru wa Pentecote, ni nk'icyabaye mu buzima bw'intumwa, kandi ivy'Imana iriteguye kubikora. Muri aya masaha munyemerere ndababwire nti si kubw'inkomezi zacu. Zekariya yarabivuze mu gice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 6. Ijambo ry'Imana ryarabivuze ati si kubw'inkomezi zacu, si no kubw'ubushobozi bwacu, ariko ni kubwa mpwemu w'Imana ibintu vyose bizotuma bikunda. Ese cyompa abakobwa b'Imana n'abahungu b'Imana bariko baranyumviriza, ubuzima bwabo bukaba ubuzima bw'amasengesho, tugafatanya twese muri runo rugendo rw'iminsi 40 y'amasengesho, maze tukaja ku gicaniro tugasaba Imana kugira ngo abari twiyobora muri byose na hose. Munyemerere nanone bakobwa b'Imana abahungu b'Imana twongere twinjire mu bihe byo gusenga, dusaba Imana kugira ngo igendane natwe mu rugamba, dusaba Imana ngo igendane natwe mu ivugabutumwa, dusaba Imana ngo ibane natwe mu gikorwa cyose turiko turayikorera mu izina rya Yesu.
amen. Urakoze nanone Yesu Kristo, urakoze bwirukiro kwa masaha meza nkaya utwemereye kuba ku birenge vyawe. Umviriza ugusenga k'umukobwa wawe n'umuhungu wawe aho bari hose. Umviriza ukwinginga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe aho bari hose. Ishura amasengesho y'abana bawe mwana. Muri aya masaha sinkekeranya ko ari abana bawe bariko baragusenga bagusaba kugira ngo witwararike ivy'ubuzima bwabo. Bafise imitwaro ibaremereye, hari abagwaye, hari ababuze ico barya n'ico bambara, hari ababuze ababo, hari abafise intimba n'akabonge mu mitima kubera ibibazo baciyemwo, hari n'abandi mwami bariko baragwana n'ivyaha mu mitima yabo, hari abandi bipfuza kubakorera mwami bitangaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwe wese ibihuye n'ubugombe bwawe mwami bimukorere. Mahoro yawe n'abane natwe, utugirire neza mwami muri vyose na hose, mw'izina rya Yesu, amen. Bakobwa b'Imana, abahungu b'Imana, munyemerere dusozera amasengesho yacu y'uyu munsi dusoma Zaburi y'146, Zaburi y'amashimwe, Zaburi y'amashimwe. Zaburi 146 iravuga ati haleluya mutima wanje nushima Uhoraho, nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ntimukishimira abahambaye canke umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza. Impwemu ziwe zimuvamwe akisubirira mwivugiwe, umunsi nyene imigabo yiwe igashira. Hahirwa ufise Imana Yakobo nk'umutabazi wiwe, akizigira Uhoraho Imana yiwe. Niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose. Agumye ukuri gushitsa ibihe bidashira, acira imanza imahazwa, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho ni wabohora imbohe, Uhoraho ni wahumura impumyi, Uhoraho niwe yemesha abahetamye, Uhoraho ni wakunda abagororotsi, Uhoraho ni wazigama inyambukira, ashigikira impfuvyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka. Uhoraho azohora hangamye kurunganywe ruzogenda rukurikira urundi, izohora ihangamye ibihe vyose. Haleluya. Unyemerere dusozere n'isengesho nanone dufise ivyizigiro ko nejo tuzokongera kandi guhura mw'izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo, amen. Bwirukiro mwami wacu kandi Imana yacu, wewe wabanye natwe muri iyi nteguro, utugirire neza. Wumva gusenga no kwinginga kwacu, amahoro yawe atahe mu mitima yacu, ndetse uru rugendo rw'iminsi 40 turarukuragije. Komeze kumva gusenga kw'abana bawe hirya no hino mw'isi, mw'izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo, amen. Uko bwije nuko bukeye, ni byiza kuganira n'Imana, ni byiza kwihererana nayo, ukayitakira ukayiturana amaganya yose. Gusenga ni byiza, ingabe dukingira, gusenga bikingura ijuru. Tujye dusenga, tugere ikirenge mu cya